kuri wa kabiri igenekerezo rya 27 Rusama mwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara za Makamba, Bururi, Rutana, Rumonge, Bujumbura, Ngozi na Muyinga. Mu zintara zisigaye hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Bururi na Muramvya, ibipimo vyo degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu ntara ya Cibitoke, ibipimo vyo degrees Celsius 29. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga umunota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 ziburi iminota 2 z'umugoroba. Hano niho hagarukira n'amakuru ategekanya ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Mwakoze cyane kuyakurikirana na Wejo.